Abantu bavugwa irengero barabandanya kuvugwa mu gihugu muri komine Giteranyi intara ya Muyinga. Hari abagabo babiri babuzwe irengero mu bice bitandukanye kuva ku munsi wa kabiri. Abategetsi bakuru mu gihugu ngo barasabwa gushinga amabanga abahanuzi babo bifitiye ubushobozi atari ababahenda ko byose bigenda neza kugira ngo bababone neza. Muraza kumva Patiri Felix Fupi muri ano makuru. Mu ndero hariya muri komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega ngo abigisha bo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abandi batari mu mugambi uri ku butegetsi barakumirwa. Ubuyobozi bw'indero muri komine bukaba butunga urutoki. Aya makuru hamwe n'ayandi ni Mukanyisase Mwidonido sangwa ikaze. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3:inzamba.org. Amakuru twabateguriye tuyahere mu makuru ajanye n'uruja n'uruza mw'ibarabara. Umwana umwe yitavye Imana, abantu bane nabo barakomereka mu gatondo ko kuri uwa kane biturutse ku isanganya ryatewe n'imodoka y'akarere k'ubuvuzi Kavumbi mu ntara ya Kirundo. Hakaba hari ku musozi Kinzobe zone Kabuye muri komine Kayanza. Idonido na Vanessa Muiteka. Inkuru zivaho habiri isanganya zimenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha 3:30 aho iyo modoka y'akarere k'ubuvuzi Kavumbi yavingozi je Bujumbura ikizaho bita centre Kabuye icigonga umuntu yarahitse umufuko w'amakara kwikinga icirati barabara no yicigonga abandi bantu bari bicaye ubwo nyene umwana umwe acaritaye Imana abantu bane nabo barakomereka muri abo bakomeretse batatu bakaba babaye cane abo nabo bakaba baciye banyarukanwa ku bitaro bikuru byo mu Kayanza. Abanyagihugu ba mu Kayanza bemeza ko ico kibanza camye cyabereyemwo amasanganya nkayo biturutse ku muvuduko munini w'imiduga. Aba muri ako karere basaba umuyobozi w'amabarabara gushiraho amadodane mu rurimi rw'igifaransa mu ntumbero yo guhagarika amasanganya. Uruganda rwa radio Inzamba ntiruraronka abarongoye igipolisi mu ntara ya Kayanza kugira bagire ico bavuze kuri aya makenga y'abanyagihugu. Mu makuru avuga mu gisata c'agateka na muntu, abagabo babiri barabuzwe irengero mu ijoro ryo kuwa kabiri rishira uwa gatatu bari mu bibanza bitandukanye. Nkuko amakuru atangwa na bamwe mu miryango yabo bimenyesha, aba bagabo babiri baturuka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Imiryango yabo ikabitekewe n'ubwoba. Inkuru tubaza Tifine Kani wabo. Estache Miburo aturuka muri komine Giteranyi akaba yari umukozi w'ishirahamwe Caritas Muyinga yaba ku mutumba Kinyota ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Abamubonye ubwa nyuma bavuga ko Miburo Estache yarateramiye ku kabare Zigzag aza kuhava mu masaa 5 y'ijoro kuri uyu wa kabiri. Umuryango uvuga ko utazi byakurikiye. Uwa kabiri yabuzwe irengero ni umuvugabutumwa w'ishengero rya Baptiste Joseph Sinzubwenge akaba yaba muri zone Ruzo. Umwe mu muryango wiwe akamenyesha ko yanyurujwe ageze imbere y'urugo rwiwe atahutse n'abantu bari mu modoka itazwi ubwoko bwayo ngo bakaba bagiye bamufutse ihema. Abo bagabo uko ari babiri bose baturuka muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga. Imiryango yabo ikabitekewe n'ubwoba ari sawa abajejwe umutekano n'intwaro kubamenyesha ukuri kwaho ababo bari. Hari haciye ukwezi umwigisha yitwa Mbazumutima afashwe n'urongoye iperereza mu ntara ya Muyinga Olivier Tuyishemeze n'ubu akaba atawuramenya irengero ryiwe. Twarondeye kuri telefone komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga OPCN Nibibogora Jerome kugira agire icyo ashikirije kuri iryo nyuruzwa ry'abo bantu turamukena. Hariya mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba naho umuntu umwe yarahagaritswe inkowe mu bwoko bwa Kalashnikov n'igikono cuzuye amasasu birafatwa n'igipolisi hari ku munsi wa kabiri muri komine Vugizo intara ya Makamba. Nkuko amakuru dukura ku mutumba Rutegama muri komine Vugizo bivuga, uwo yafashwe ngo n'umusore azwi ku izina rya Kabura Boniface w'imyaka yababa 24 yahagaritswe n'igipolisi ca komisariya ya Vugizo kumuhana iwe nk'igihe cy'isaha 2 z'ijoro inyuma y'isakwa ryakozwe kuri uwo muhana. Amakuru dukura ngaho Ivugizo amenyesha ko iyo nkoho ngo ariyo yoba yarakoreshejwe mu mutego wigeze gutegwa mu stanteri w'iyo komine Vugizo haraheze amezi agera kuri 6. Uwo yafatanywe ico kigwanisho akaba yaciye afungirwa muri komisariya komunale y'igipolisi Ivugizo imbere yo kunguruzwa muri komisariya y'intara mu gitondo cyo kuri uwa gatatu. Tubananeze amakuru twabateguriye mu gisata c'intwari bereye aho abantu bafise amabanga hambaye mu gihugu
ngo bari bakwiriye abahanuzi bafise umwidegemvyo mu guhanura abategetsi. Byashikirijwe na Patiri Fupi Felix mu nkuka y'imisa yo kuri uwa gatatu igihe Uburundi bwariko bwibuka imyaka 60 umuganwa Rodoviko Rwagasore agandaguwe. Uwo mupatiri akavuga ko hari abahanuzi bata mu rudu w'abategetsi mu kubatera amashugwe kugira ngo barondera amanota. Umvirize Patiri Felix Fupi. Abantu mwebwe nka mwebwe mufite amabanga akomeye y'igihugu, iyo ubonye icyicaro urimwo kirashobora kukubera n'umutego no kuhagabira, ukibwira ngo ntacyo mbaye, ukibwira ngo ndakomeye, kubera ubu n'umengo urashobora gucira urubanza abandi bigaca bifata. Imana irakubona, kandi nimba ubona ntacyo ubaye uyu munsi umenye ko ari kubera urukundo rw'Imana irakurindiriye gusa. Ntikurindiriye ngo igutege imitego, biguhaye umwanya kugira ngo wigarure hakiri kare. Nibi rero niko ndavuga, Yezu ntiyaje kuvuga ngo muragowe rero ngo nukubacira imanza, ashaka ko dukira. Ni wa mwidegemvyo wiwe adatinya kuvuga ukuri, kandi ashaka ko natwe tumera uko. Kandi turasabwe ikintu ari kibi kukivuga ko ari kibi, icyiza ukacemeza ko ari cyiza. Murazi ko ngaha mu Burundi hari abantu binanira kuvuga ko ikintu ari cyiza kubera ujya muntu badahuza. Mugabo kandi ikintu kitari ico kuronka umwidegenzo n'inguvu zo kuvuga tuti kijya naco sico, iki kintu gikosora. Nico gituma nkamwe bwe murongo y'abandi iyo abamwabishoboye nukuronka abantu babahanuzi bashobora kugira umwidegenzo wo kuvuga bati iki kintu nyakubahwa nico, nyakubahwa iki kintu sico wahushije, garuka. Kuko umuntu atagukunda ati ku umuhanuzi mubi nawe n'umurozi aguma gutera amashugwe ngo yego nyakubahwa n'amashi agashirako, kandi azi neza yuko ariko guta mu rudubi. Bene abo bantu bazohanwa bikomeye, kuko bene abo biti igihugu cyose. Ikindi tuvuze ko twashize Imana imbere, ntimuze mugendere hejuru, muzirikane icyo ari cyo gushira Imana imbere. Gukora ibiri inyuma gusa bisayangana biroroshe ndababwira, mugabo guhinduka by'ukuri mu mutima umuntu akabintungane, ubwo n'urundi rugendo. Kandi niho tubwirizwa kuja abantu b'intungane, apana abantu biyamamaza gusa, batarondera amanota, batarondera kubonwa neza, barondera gukora ibitunganye mu maso y'Imana, kuko niwe mucamanza wa nyuma. Igihugu coronka abantu bidegemvya, coronka abantu b'intungane, cokira. Inzamba. Dutandukire makuru ajanye n'amagara y'abantu. Aho leta y'u Burundi yakiriye kuri uwa kane incanco za mbere zo kwikingira umugera wa COVID-19 zigera ku 500. Iyo ngabire ikaba yatanzwe n'igihugu c'Ubushinwa. Ishirahamwe Oricom risaba umukuru w'igihugu gutanguza isekeza ryo kujijura abarundi kugira ngo bitabire urucanco rwa COVID-19, kandi yashigweho ingingo zubahiriza abari mu zabukuru mu kuronswa urwo rucanco. Wikete yarungikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe rigwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta, asaba abarongoye igihugu kwirinda ibya kamwana wa mama no kwirinda gukoresha ibiturire kugira ngo abantu bahabwe urucanco. Kurikira. Nuko dusaba yuko leta duhereye ku mukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, eka n'abandi bategetsi abasuku bari imbere nk'abo mu biro by'inamashinga amateka, mu biro by'inamankeguza amateka, abantu bose bafise ico no kwita bamwe twita les personnalités morales, bafise ikintu baserukira mu gihugu, bemewe bavuga bikumvikana. Abo bantu nibo tugomba yuko batangura kwicandagisha kugira ngo bubahura abandi kubera amajambo yagiye aravugwa. Ubu rero turasavye umukuru w'igihugu acashikiriza ijambo rihamagarira abarundi kwicandagisha, hanyuma nawe nyamba hamwe batabigize mu mpisho ace atangura agende kwicandagisha wenyene. Iyo ni ngingo twibaza ko ishobora gufasha. Ikica gikurikira twumva gikwiye gukogwa nuko iyi migwi geramiwe. Twariko turavuga umugwi w'abantu bakuze barenze imyaka 50 kuduga, abantu bafise ingwara zidakira. Abo bantu bose twifuza yuko
boca batangura gucandagwa kuye kuca rero hakurikira za ngingo zindi bimwe bita mu gifaransa les gestes barrières kugira ngo bikingire ibi vyuko abantu bahura ari benshi ibi vyo kuramukanya ibi vyuko basaba ko abantu bakaraba kenshi leta ibikore n'abandi bose bashobora kugira ico baterere kugira ngo barundi bakingirwe kuko twe mwishamwe rikomeye dufata yuko iyo bakingiye abantu n'umutahe icanyuma nagomba guhereza ko murazi yuko bamwe mu bantu batwara basombereye cyane mu bintu byo gucisha ku ruhande aha muca mubona hatanguye ibintu bijanye no gucisha ku ruhande ibi byo vya kamwana wa mama by'ibiturire ni kuvuga ibintu by'amabwabwa by'ukuri kwifuza yuko leta yokora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu uzofatwa koze mu makosa hanwe kugira ngo abantu bakeneye gucandaga ubwa mbere bari batangura gucandagwa. Tukivuga amakuru ajanye n'umugera wa corona ivyigwa bihanitse byakozwe mu gihugu c'Ubufaransa vyerekana ko urucanco rwa COVID-19 rugabanya gushika ku bice 90% abaja mu bitaro kubera ico kiza ku bantu barenze imyaka 50. Ubwo bubasha bw'ubwo rukingo bukaba bwibonekeza no kwihindagurika rya Delta. Inkuru dushikirizwa na Jean Marie Ndabashinze. Nkuko ibiharuro biherutswe gushikirizwa n'abahinga b'inzobere b'Abafaransa bivyerekana umuntu yaronse urucanco rwa COVID-19 afise amahigwe yo ku rugero rwa 90% yo kudasinzikazwa ngo aje mu bitaro canke ngo abe yo kwitaba Imana ugereranije n'ubutacandazwe. Nkuko abo bashakashatsi babandanya babivuga ubwo bushakashatsi bwabo babugize hagati y'amagenekerezo ya 70 Kigarama mwaka wa 2020 n'igenekerezo rya 20 mu Kakaro umwaka wa 2021 mu kubishikako ngo bashize abantu mu migwi ibiri umwe umuntu acandazwe n'uwundi adacandazwe bafise imyaka imwe igitsina kimwe kandi baba mu karere kamwe. Ibiharuro bagiye gutora inyuma y'icigwa vyerekana yuko uwafashe urucanco rwa kabiri abafise amahigwe yo kudasinzikara canke ngo abe yo kwitaba Imana bona COVID-19 yari ibice 90% uhereye ku munsi wa 14 afashe ubwo rucanco. Ivyo biharuro ndetse bikaba bije bishimangira ibindi vyigwa vyakozwe mu bihugu vya rutura nka Israel, Ubwongereza na Leta Zunze za Amerika kuvyerekeye ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bita Delta uteye isibe muri kino gihe kw'isi yose. Ubushakashatsi bwerekana yuko urucanco rukinga ku bice 84% ku bantu bafite imyaka 75 n'iyirenga n'ibice 92% ku bafise hagati y'imyaka 50 na 74. Tukamenyesha yuko ibyo biharuro bikora ku ncanco zose zemewe arizo Pfizer, Biotech, Moderna na AstraZeneca. Imyidogo ni myinshi mu bigisha mu mashuri yisumbuye yo muri komune ya Bugendana intara ya Gitega. Imvo ni hohoterwa bavuga ko rikorerwa abigisha mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD mu kubarungika gukorera handi atakosa bagerezwa. Abo bigisha bakagiriza ubuyobozi bw'indero muri komine kuba ari bwo buri hejuru y'iryo hohoterwa. Idonido na Alexandre Niyungeko. Abo bigisha basigura ko izo ngingo zo kubimurira ku yandi mashuri zifatirwa mu nama zibera mu ngoro y'umugambwe uri ku butegetsi. Ayo makuru atangwa n'abigisha avuga ko izo ngingo zifatwa mu ntumbero yo kwigiza kure abigisha batari mu mugambwe CNDD-FDD n'abari mu bwoko bw'abatutsi. Umwe muri abo bigisha avuga ko atari ubwa mbere ivyo bikorwa byo kwimurira abigisha ku yandi mashure bikorwa kandi atansiguro bahawe. Nakamaramaza aho ubona umwarimu bamujana gukora ku yindi shuri atabajije karatani kosa na rimwe yagirizwa. Ico kimwe n'abarimu basubirizwa n'abakutsa kivi, no kuvuga umwarimu amaze igihe yigisha kandi anamenyesha mu ishuri usanga yasubirijwe n'umwigisha w'umukutsa kivi. Ni ingingo zifatirwa muri permanence y'umugambwe CNDD-FDD aho usanga bagomba kwikura ko abigisha bazi yuko batava muri uwo mugambwe. Abo bigisha basaba umushikiranganji w'indero gufasha kugira ngo ico kibazo c'abigisha bo muri komine Bugendana kironke inyishu. Ku bwabo babona ko ari totezwa bariko bakorerwa n'ubuyobozi bw'indero muri iyo komine.
ni itotezwa rikomeye. iryo totezwa rigaca riza rifatana no gutoteza abandi bigisha bakora bataba muri komine Bugendana. rero n'ukuri turatakamvye iyo ngendo ihagarare, ni itotezwa rikomeye gose, kandi biragaragara kandi ko izo ngingo abayobozi nabo nyene bazifitsemwo uruhara. abayobozi bakagenda bagatora amategeko muri permanence ya CNDD-FDD, hanyuma bagaca baza gufatira ibihano abo barimu bazi ko batavuga rumwe n'umugambi wa CNDD-FDD. uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka umuyobozi w'indero muri komine Bugendana kugira ngo atange umuco kuri ivyo bibazo vy'abigisha. Radio Inzamba amakuru twabateguriye tuyasozerere mu gisata c'uburimyi, aho abakozi bo mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngo bataronswa ivyankenerwa kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu nk'uko bisabwa n'abafundi b'indimo. bavuga ko bataronswa igitoro c'amapikipiki kuba yafise, abadafise uko biyunguruza bagasaba nabo kuronswa ingene biyunguruza kugira ngo bashobore kurangura neza akazi kabo ka misi yose. inkuru twateguriwe na Beni Axelakan. Abagronome bakorera mu ntara, amakomine n'amazone atandukanye hamwe n'abarimu b'indimo bavuga ko batoroherezwa mu kazi kabo. Abarimu b'indimo ngo baheruka kuronswa amakinga yo kwiyunguruza haraheze imyaka 10. Abagronome nabo bamwe bavuga ko badafise uburyo bwo kwiyunguruza, abandi nabo bagifise amapikipiki ntibahabwa igitoro. Bavuga ariko ko gisohoka uko ukwezi gutashe nk'uko amakuru ava mu kigega ca leta avyemeza. Umugoronome wese yandikiwe n'ubushikiranganje bw'uburimyi iritiro 20 za essence ku kwezi. hari igitabo gitangwa buri kwezi tureza agronome komino, hamwe kiratangwa hamwe bagitanga. nk'ubu hari haciye umwaka ata gitoro kiboneka, ariko tuvuganye muri finance agira ati iki gitoro gitangwa iminsi yose, gitangwa muri marge ya vulgarisation agricole, ati buri kwezi kirasohoka, ariko neza agronome komino ntibaronke namba. Abo bakozi bo mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi bavuga ko batangazwa no kubona basabwa kugwiza umwimbu kandi bigaharurwa mu manota y'akazi, ivyo bita cotation sur performance mu gifaransa, kandi ubwo bushikiranganje nyene aribwo bubabera inzitizi mu kurangura akazi kabo, cane cane mu kutaronswa uburyo bwo kwiyunguruza. Au niveau du ministère baravuga ngo cotation sur les performances, kwa wa mugoronome atari karonka igitoro usanga nk'imoto imaze doza imaze diza kendera iramupfirako agaca yimenya ko igitoro. hariho n'abandi batagira namba, ugashushira kuri za agoronome zone batagira déplacement, ugashushira kuri ministère agricole ni bamwe ku mitumba barose amakingiri ya diza yabotse n'amakinga bagifise, ugaca baza rero cotation sur performance n'urutubi. Radio Inzamba kuri iyo myidogo y'abagronome hamwe n'abigisha b'indimo bita ba moniteur agricole twarondeye kuri telefone Deogide Rurema arongoye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, ariko ntitwashoboye kumuronka. Murakoze rero mwebwe mwese mwari muteze abiri, bakoze bagenzi banje bamfashije kubategurira no makuru, mwariko muyashikirizwa na jewe Alice Akimana. Mugire umugoroba mwiza naho ubutaha.